kuba umutunzi koresha code promo ya IHURIRO TV rimwe mu majambo manini wandika IHURIRO TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Bashitsi bahire mwaje muserukira amashirahamwe mpuzamakungu cyane cyane we nyakubahwa userukira ibanki y'isi ngaha mu karere igihugu cy'u Burundi kirimwo, nawe mufasoni usanzwe userukira ibanki y'isi yose ngaha mu Burundi, mwese bene gihugu bo ngaha imwaro, umwe wese mucubahira Imana yamuhaye. Tugira amahoro sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Reka nanje ntangure ndamutsa banyigishije mera nk'abandi hindura ingendo akanakigwa ndahakuye ngaha. Abarundi mwirirwa muri Dodoma ngo murakenye, mera nk'abandi mudahinduye ingendo ntimuzomera nk'abandi. Genda rero mubaze muti ivyo bihugu byateye imbere bakoze iki, namwe muce muhindura ingendo mukore nkabo tuce tumera nk'abandi. Kubera iki tuza turavuga ngo ntitumeze nk'abandi, ngo turabakene bafise amaguru abiri, amaboko abiri, umutwe, byose ivyo bafise turabifise. Hari ibuye riri mu mugongo, mera nk'abandi rero. Hindura ingendo mumere nk'abandi. Nivyo reka nibarize ngaha, umuntu atari umukene nashira utoki hejuru ngaha. Umuntu atari umukene ashira ukuboko hejuru. Wewe nturi umukene? Wewe nturi umukene? Wahana mutahama reka baze ndakora butse ndakwaze neza. Wowe ufise indege mu bwoko buwe? Ntugira indege? Kugira ntunge singombwa ntunge indege. Uri umukene urakina indege neza bindege. Ariko uzabura kurikirana ingene imigenzo y'ikirundi ibintu bagiye batwigisha mu migani ngo n'umwami yaratiye urushinge, sivyo? N'umwami yaratiye urushinge, ninde muntu abuze icakenye? Hajya rero muzi yuko ngo bajya rero ariko rafasha ngo nibo bakene. Saba nabakene nkuko nawe uri umukene. Mugabo ndashaka kurondera umworo. Umworo rero uyemera ko ari umworo nawe ni
umworo ari ngaha aha mutinya kuza kugisura kubera mwaramaze kumva ko nshaka kubaza ubworo bwawe iyo bwavuye koko je uvuze kuri umworo mutabwira ingo ngaha tubwira ubworo bwawe ico bwavuyeko twumve ko utaza gusanga ubifisemwo uruhara umuntu wese w'umworo arabifisemwo uruhara kandi hano vango abatunzi nawe shintoki hejuru noronka bake abatunzi shira amaboko hejuru turara abatunzi ndakunze umuntu w'umutunzi hariya naje ndi umutunzi jese ndegera avuga ko nkenye kabisa none ngugwa ngaha uwo se umutahe irego ufise umutahe buri umutunzi none wewe nyene nturi umutahe tuze turatahura ivyo tuba turimwo rero bavukanye igihugu cy'u Burundi cyariyemeje yuko twese hamwe abarundi twese dutegerezwa gutunga tugatunganirwa mu vyacu no mu bacu ivyo twaravyiyemeje yuko dutegereza gutegura kazoza k'abarundi bubu n'abazovuka kuko iyo tuvuze ngo iterambere rirama tuba tuvuze abubu n'abazovuka ko bazoronkako twebwe rero turiho ubu tujejwe gukora ibishoboka byose kugira tugire umushinge abazovuka bazoshikiramwo hari ikintu kimwe nama ndiko ndavuga ukazubona umuntu akuze ngo we mwana ngo kera nkiriterana nkarisama kumbe nta n'iryo wateye nta n'iryo wasama ariho utuntu duto bazi kuvuga ngo nkiriterana nkarisama ataryo wateye atari iryo wigeze usama itariki imwe yo kwa gatanu hari ikintu navuze mushaka y'umwana gifashe ku mutwe urazi icari cyo kuvuga ngo nakoze imyaka n'imyaka muvuga ngo muvuga kuri umukene uri umworo umaze imyaka n'imyaka ukora none wumva wakoze iki reka kuduhenda waroherekeje abagiye gukora uyumvire kumara imyaka 30 uri umukozi uri umunyakazi ukaguma uri umworo ukagumurira kuri umworo uba warakora cyangwa wari wicaye narabigendereje nta muntu n'umwe akora arigera kena ntimubibonye hanye ntiduce tubona akarorero ngaha ntuzeho aha turavuze umufonkisiyoneri amaze imyaka 20 akora atararonka inzu y'ivyumba 2 na saro akotesha abandi bapange arabuze amaze imyaka 20 akora none uwo n'umukozi cyane herekeza abakora none ntahembwa ayaruta ayujya mu fasoni yahembwa tuvugana ukuri umufonkisiyoneri ntahembwa ayaruta ayujya mu fasoni yahembwa none ni kuko atararonka de chambre salo zo gupangisha mwumvise ubukane buva none nta discours niheza ntashaka nkihereza none bajya ntibayivuze ivyo twari guhanurana byose bahereje kubivuga nagiye gutemberera umwe mu barose ubwa mbere muri mera nk'abandi hanyuma ndaraba ivyo afise mu myaka 2 ivyo niboneye nuko nasanze afise inzu y'amabati iriko aga plaque solaire hanyuma cyasanga afise ingurube 7 zikuze n'inka harabuze umuntu akoze imyaka 20 adashoboye kuronka inka aha twigiye nibi nyene ntituze turarondera ibindi ariko rero nagira ndabaremeshe burya ibintu byose biva ku ndero ibintu byose biva ku ndero muri Bibiliya niho nasomye Bibiliya y'Abakatolika
mu gitabo c'imigani ngo wewe wakinebwewe ngo genda wihweze akanyegeri ngo hanyuma ucugira indero. Niko vyanditse, genda wihweze akanyegeri. Na apotre yageza kucigisha ko yavuze ikinebwe, umuntu w'ikinebwe arushwa ubwenge n'akanyegeri. Ibaze warize ukiga ugacurushwa ubwenge n'akanyegeri, uri dogiteri, uri engineer, ufise master, uri deset, ukabikanga. Biva ku ndero, byose biva ku ndero. Warezwe ushaka gutera imbere ufise imbono, uratera imbere. Wareze uzosega ukumva ko uzokwamubaho kuko uteza amaboko, utegeza uzokwama uri umukene, utegerezwa. Kari ibyo niko bimeze, kuko n'Imana aravuze iti kugira ngo uzurye utegeza kubira icuya. Wase kubira icuya menya yuko uzopfa uri umworo, uzopfa usaba. Erega umuntu asaba ari umworo. Rero tuze turategera yuko ushobora kumera nk'abandi. Ni waba uno munsi wewe wo kwikontorora ukavuga uti jewe ndumva yuko ndi umworo, wo kwihanura ubunyene, ndakubwiza ukuri wocu utunga. Kuko ingorane dufise no kutamenya guharura. Mwijambo ry'Imana nyene baratubwira bati ngo mbega umuntu arose ivyo arya, ivyo yambara n'ahaba ntibiba bikwiye. Niho bacatubwira bati ingorane dufise twiruka turondera amahera. Amahera nayo niyo nkwezi y'ibibi byose. Ukazoheba ubuzima bwawe ubona amahera gusa, ntuzotunga. Nikimenyamenya hariho abantu baronka amahera menshi muga bapfuye barira ko arabo. Wiruka urondera amahera gusa, ntiwiruka urondera itunga. Nawe ushaka gutunga, rondera iryo tunga. Uronka huba, uronka ivyo ufungura, wambare. Narivyo ntibikwiye, nari amahera nayi. Amahera nayi. Nico gituma abantu bagira ingorane bakaneshwa n'ubuzima kuko batarondera itunga, barondera amahera. Amahera nayo niyo soko ry'ibibi. None niba mu buzima bwawe rero wabuhebeye guhiga amahera gusa, uzoraba ingaruka zavyo ingene bigenda. Yarose acaja kurondera imaraya. Ibicumuro byose bicaye mwuzurako. Imana ntisubira guhezagira. Umuntu afise amahera agira amanyama. Ugize amanyama, Imana ntisubira guhezagira. None uzotunga gute ko tuzi neza yuko Imana ihezagira, iguhezagira kugira utunge? No kumenya rero ico turi, mumenye ko amahera uyarondera ugomba kuyakoresha ikintu. Nakunze cyane bagira bivuze bati sawa kujana mu kabare. Yo muko wanaume kabisa. Mwemwe rijya jambo mwavuze, rijya murarironkera impera ndababwira. Rijya jambo gusa. Rijya racenda ryandika ko mwavugiye ibintu. Ncandabahemba rero ko mwakoze mu kibaza cyane. Mwigishije mu kibaza cyane, ndabahemba. Ndabahemba gose. Amahera rero ni mwaba mwese muhaza amaso amahera, murazimiye ndababwira. Hanga amaso murondera itunga. Itunga nyaryo. Wa muririmbye mbere yaririmbye ngo iki? Ngo amahera ni meza kubazi kuyakoresha, amahera naya mbere kuba afise umutima, amahera arafashaga ko umuntu yayibereye. Raba abatunze bararijoro ntibatora agatiro. Siko bimeze, siko baririmbye. Rondera itunga mureke guhiga amahera. Jemwe abwira abantu nije nta wundi ushitunga. Urindusha naze dutare. Naze dutare ndabiza dusha.
nkuko uzahumva ngo rero ngo ko mfise ngo urujipe ve witi ngo n'umutozi wa hehe urarya nkarya uraryama nkaryama urambara nkambara kandi ntuvuye ngo mfise costume imwe nawe ufise zibiri ntuzambarira rimwe ntumpende ufise ibiduga 5 ntiwishime ntwigiramwo rimwe yego ugira inzu y'ivyumba 10 urara muri kimwe Imana irazi kurimbanya Imana irazi kurimbanya kabisa tuwe tuza turiyumvira kugira ngo tumenye ingere dukwiye gutunga wewe ugatunga ibintu namwe mparura ivyo vy'amahera umunsi mwo biharura neza ndabwije ukuri hoboneka amahoro muri iki gihugu umuntu yaharura neza jewe naharuye umuriyaridi kandi abafise amahera arenga imiliyaridi baruzuye umuriyaridi ry'ibihumbi 200 ku munsi wiyicariye imyaka 13 n'inusu wicaye murumva ivyo arivyo urya ibihumbi 200 ntuze umuntu arya ibihumbi 200 ku munsi ntabakomeye kandi ubiriye uno munsi ejo ntubisubira muhungu ucugwa mpishi uri mabajana runo munsi ejo ucuruhuka usubira hirya yeje naraharuye umuriyaridi nsasanga umuriyaridi ufise worinda upfa utawumaze naho ufise imyaka 10 aha mbona mukanura amaso ga harura umuriyaridi ntupfa umaze kandi wicaye aha umuriyaridi shaka ufise imyaka 10 imyaka uzupfa yaheze imyaka 100 umuriyaridi upfuta umaze ngombwira ko ndawufise ingene nari niyicarire hanyuma nze njya neza nta kigoye cyane reka ndabereka ingene nawo harura ngene nawo haruye neza ngibihumba 200 ku munsi narabanje mfisha ubusa imiliyoni 200 imiliyoni 200 n'amezi agahe urumva ibihumbi 200 mbaza mfisha ubusa imiliyoni 200 ndazikuramo hasigara 800 800 ncaza kuya plasa muri baje namubaje ariga nangahe entere mprashije hari umubanyenga mprashije imiliyoni 800 mwompa ngahe entere Diplome mwumvise njanye imiliyoni 800 kazishira muri baye bampa Diplome y'inyungu mu mwaka Diplome y'imiliyoni 800 nangahe 96 millions 96 millions divisé par 12 égale combien? 8 millions. Mon fils, je nirira 8 millions par mois. Sino kwicara neza ku kanyegamo bakasanza hondi nkarinda mfa ntiwumva ko ngumanda yandi nzopfa mfise 8 millions aho rero za 10 millions sinazivuga igenda zimaze nazo umwiza nazipfishije ubusa kugira baze dayarye mu kurindira ko umwaka uhera rero bacu batakumpemba ntuze mwumva dufishe iyo mamuzi guharura mukuzurabe ufise miliyaridi 2 niwo mwicanyi wa mbere aba avuga cyako bansindira isoko ndamwica hakanti ansinda muri rya soko ndamwica ujya mugabo urazi ngene yishima ndamwica agaca afata abagore ba Murundi imara ya zose atondesha inyuma yiwe agaca gwara sida agacapfa uko nyene mwo harura hitwa tabigira amahoro aha abantu bose bafise umuriyaridi boca bagera hagira ibiharuro baca baduha amahoro murabe ingene twotera imbere basi kuko ayo mahera yazanye muri banki nayo nsaja kuyagurana ngaca nikorera umugambi akaguma arya naje ndiko ndunguka mwumvise ngene twotera imbere kamutabaza buti economy wayigiye hembuka nimwumvaza muti economy ko we duheruka turi kumwe muri kampisi wayigiye amajaye ko dutungishije mwanya mutoyi none ntiwajaye miliyoni 800
none ko tubonye uwatanguje ibihumbi 720 asigaye ari boss none nawe wotaguze umuriyoni wumva abo babose kugwiza kangahe nahaye ikibazo gwaruka muri ya nama duherukamwo nawugiye nti wewe uwo guha umuriyoni mu mwaka wa mpikashi 3 miliyoni nkitaye hariho umujene umwe yara yamparuriye acabwa ngo mu kwicenda ngo je mpo umuriyoni ngo mu kwicenda tuza gutora ikashi ryawe 3 miliyoni yabona abantu bo rero bazi kurondera itunga barabisigura hariho umukobwa yitwa Sonia nahaye umuriyoni muri 2021 ubu ni miliyoneri afise ibintu birengeje urugero ku buryo amaze kubaka ihinguriro rikora ifu y'ibisunzu mwari bwacyumve mu Burundi yace yumvira ico abandi badakora afise ihinguriro uno munsi n'umutunzi ko miliyoni uyu 2020 aharabuze uwo muri 2020 afise miliyoni 5 mugapfuye uno munsi agubavuga ati ndagowe ndapfuye twige gutunga iyo tuvuze mu bihumbi 2040 jewe ndabona neza yuko bishoboka none hani mubibonye yemwe ntimubibonye ereka ndabereke nk'uburyo apangishije aratanga ikori iyo agiye kugura amabati hari n'ikori hariho abakozi bakoriwe baja gusuma muri restaurant igatanga ikori ikigega ca leta gica kironka amahera ya mishahara mwirirwa muravuga ngo ni mitoyi mwokoresha bene gihugu gutya mukabigisha bose bagatunga mwese imishahara yo kiduga mwese mukabatunza none muzotuga gute mwicaye bashi mushikira muri WhatsApp gusa mbega shabu kare ntibuturembeje mwandikiranira mbega tuzogira gute gusa wibereye muri ivyo birava mwitunga kwaje amatelefoni je narinzi ko ari ishure je ni Rwanda yigiramwo ni ijya n'ishuri ngendanwa kabisa izi ya telefone mufise yo ijya n'ishuri ngendanwa je maze kwigira ko vyinshi kandi bimaze kunteza imbere ubu rero nico cigwa hatwaje kwiga ngo rabiraho kakaririmba bazanye umugeni bagira gute ngo mwabakobwa mutarakobwa ngo nimurabiraho ngo rigeza neza nawe baze bagukwe none namwe nimurabiraho aho umuntu mutoyi cyane ahatunga haza kukurya kumunyenga hakuri stade ati je uranzi yahereye ku bihumbi bitarenga 720 bamuha duke mugawe ufise bikakunanira ikindi gihe nagiye kuraba mugabe we ntiyafashijwe muri iyi migambi wewe yafashijwe muri FIDA bimwe byo kokoreranira inka naho nyene nibugendana ahantu mucishwa ngiye kumuraba mu myaka 2 kugwera yahejeje kokorera abandi inka yiwe yari yamaze kuvyara ikamwa afise ibitoki acambwira yuko ku kwezi aca ibitoki hagati ya 60 na 80 akaba inka yiwe yakamwa maritiro 15 nca ndamwaza ikibazo ntinone aho guhakaze muri leta wogakora ngo nkora iki sinshobora ncamvaho nca ngenda imbuye hariya mu ntara Muramvya naho mbona uwundi we wafise n'agatogo gatoya mugabo ndamuravye ndamubaza nti mbega ni nko mu mwaka umwe woshobora kugura akantu wipfuza ndeka gwa karorero ni nk'imoto ngo meza reno yituma ngo bunyene nabandagirose ncambaza ba fonctionnaire turi kumwe nte mugabo uzogura imoto ryari ngo ha jewe gitangura gukorera leta nkabona amahera mpembwe niwo munsi nagize amaganya navuze nti jewe nokorera leta jewe gushika aho saza ngo je mpasure
nzoca mpfanda umworo sinshobora kuvyemera buramatari gasazo yombere cyabona sinabivuze gasazo kwidara potera jewe ntusangwa naye mahera bahembwa muri leta bashe ntinditaye hakiri kare ngo ya muhungu ngo iyo serumu nyene nukwemera yo nturavyishe serumu jewe umugabo akomeye nka jewe serumu rero iwacu twakuze bayita ruhebuza nari umuntu akubwiye uri umugabo ukomeye yuko umushahara uronka ari serumu no kuvuga bagushizemo ruhebuza ntuzokira jewe umugabo akomeye nka jewe rero jewe bashiremo ruhebuza kabisa zendindemfa ntipunda ahubwo uravyishe wabimbwira nturavyishe ahubwo ndatasha hakiri kare mugandi yumvira ndabihebe none no biheba n'ubundi akabiheba n'ubundi akabiheba n'ubundi akahibiheba ninde azosigara akorera igihugu cyabata ingingo ntereka rero ntangure nkorera igihugu nongere nkora utuntu dutuma umuryango dutera imbere canjako cyese nahereye kuri binini cyane nafashe inkoko imbata n'inkwavu ratio naciye nsezera kabisa bimwe byavuga ngo zana ratio mutaba naciye ndima igazo ndayimara mu rugo nca ndima ibitunguru n'amashu nirengarenga nca ntangura nanje kumera neza umuntu nakeneye amahera akeneye ibintu bimutunga mu nyuma rero niho nahava nca ubwenge cyane nca ntangura kurondera ndima gushikaho ndima ibizino jeni mava kweri ngo naraje kurondera ngo umukuru w'igihugu jewe ubuzima sindabuze muri politike kabisa oya jewe naje kugira ngo fashe igihugu kuko utagifashije none kizofashwa nande twese bice tubagumwe wese yigira undi yigiye kandi umunsi ndongoze mwo vyumva uko bagaho twoba duteye imbere twoba dukitse noye kutosubira kurya igiturire kutosubira kwiba kutosubira kubikinebwe ucukora ijoro n'umuranga abene igihugu bagaca batera imbere rero muri ibi navuze yuko muri leta atakindi twiyemeje atari ubuzima bwiza bw'abene igihugu imigambi ni myinshi dufise myinshi ubwa mbere narabonye yuko utavyuye ugwaruka kuko ugwaruka aribwo Burundi bw'ejo ugwaruka rutavyutse ngo ruje ku kivi ntimurondere uburundi bw'ejo umugambi payeje waje ari nyishu kugwaruka muravyiboneraho muherereye naravye abadefiye ku itariki ya mbere Rusama Chavuga ntipayeje kabisa ntipayeje oye nagira rero mbwire abarongoye umugambi yanyumvise Michel ndabona ariko arandaba cyane Michel ngira ndabahiganisha na payeje ndabuza bo wa mbere we ni utaguje meshi payeje atanguje duke mu mwaka umwe nzobicara kamwe na payeje turaba umwe wese azoyananirira kabisa ubu rero urafise abo muhigana kuko nshimire Banque Mondiale kubona yarabonye yuko turiko dukora turondera le bien-être y'abene gihugu on ne cherche que le bien-être de tous les citoyens sans aucune exception, sans laisser personne de côté. Et je me réjouis que j'ai eu un partenaire fiable, un partenaire de confiance qui va avec nous. Merci beaucoup, madame. Merci, la Banque mondiale. You know, Muganda, wevale kare. No Muganda. Aniwe aserukira Banque mondiale mu karere. Rero nkanezerwa kubona dufise abandi bavuga bati hariho umugambi w'igihugu uri kugira neza kuko no mugwaruka naho nyene baraje kudufata mu mugongo mu migambi y'ugwaruka ituma ugwaruka ruduga none ubu murabona ko uyu mugambi nawo ni umugambi uje kuduza igihugu murabibonye yuko yambona kazoza 2040 tuvuga murayibonye ko ari kashi
none mu myaka itarega ibiri mubonye ibyo mubonye mu myaka 15 ni gute twumvikane sinabwiye ko muje kwiga cyane mwe mwambaye amakaruvati nkaha mwaje kwiga kuko umenga kwishure twagiye kwiga kuba boro kuko uko wiga byinshi niko ubikinebwe niko umuntu yidoga gushikaho yidoga atarana heza ahubwo umunyeshuri aronka diplome no munsi saa 10 ejo muhuye akaba ariko aridoga ngo ndigushomeye none wawize kubera iki twiga gusega ntitwiga gukora kwiga uvuga ngo bazompa akazi bazompa yo ndose rujya rupapuro ruzarumpa uburenganzira bwo gusaba no kwidoga ko nabuze umenga hari abantu bafise uburenganzira bwo kwidoga ko babimye wamwa mu mutwe ari gusega ndababwije ukuri ntuzopfa uvuye nk'umuntu nta utunga asaba ivyo nzokuba ndabivuga nta numwe ndigira mbona yatunze asaba nta numwe wowe utunze usaba abandi bazogutungirako ku nguvu zawe umugambi payeje rero nawo niwe waje kuvyura ugwaruka kandi ndabona yuko bururi ku murindi ukomeye cyane none nkujya gwaruka atanguye kutuzanira utumashini dutera dupompa turima tubagara kandi nujya afashwe mugongo n'umugambi payeje ngahi mwaro nyene mubona ujya atari kazoza turiko turabona ubu rero ndabona ko turiko turakanura aha rero uza muriga aho muri hose abantu mwitwa ko mwateye imbere igaho muciye umugambi bije ujya banke kugira tuyishireho nta wundi mugambi atari kuvyura abantu ugwaruka kugira ngo rugire ubuzima bwiza ujya mugambi w'ibanki y'abakenyezi nta kindi yagiriyeho atari ukuja mu migambi yo kugira baronke ubuzima bwiza wewe wumva imigambi ucuronka iyo uja kuyishora duca turazana n'ikigega kibafasha muri yangwati figa naco kireca kiraza nimwamubona leta uno munsi iri kwitanga amahera menshi mu burimyi n'ubworozi ntimurondere ngo nikindi dushaka kugwiza umwimba abantu bafungure baronke ivyo bashora bambare baronke aho barara leta murabona itanga amahera menshi mu mbuto zirobanuye ndetse amahera menshi mwifumbire ibi byose biri muri iyo migambi erega nibijya bavuga n'ufasha afasha uwifashije none mwibaza yuko iyo banki mondiale itabona turi ku kivi yavuga iti none ntemwirarizo ndazi ko ndabijanye bazoca bavyonona nta kamaro muga kubera babona barundi twavuye hasi n'Imana igira himaniye murabona ingene ubu n'abagwiza atunga bazanye imigambi ikomeye murabona yuko ubu hariho akarusho leta ikibaha exoneration ibi byose rero yamera nk'abandi yabajya ama exoneration ibi dutanga amahera y'uburimyi n'abarimyi turiko turaduza kuko mu minsi heze bavuga ko umurimyi ari we mukene wa mbere ngo niwe mworo nyarucari mugabo ubu dushaka ko umurimyi aba umutunzi wa mbere kurusha n'abakozi nivyo dushaka aha nimwe abamuvuga rero ubu ntimukiri ba nyarucari abarimyi muri ngaha kandi ababikoze barabizi gere vyifashe nabura amatari ngaha twariko turavuga ngo amahera amaze kuronka ntiyigeze aronka akiri umufonctionnaire mu burimyi n'ubworozi nawe nyene ariko ashinga intahe nguyu nagiye kuraba umuntu yapasuye hajya hirya kuri nonoka murabona kuri impande ya nono kuri kuragenda uje mu kike hariho umukukuruke ahaba nagiye kuramutsa acambwira ngo hentuze w'imodoka naniye kugura gikorera leta ngo rero ndayiguze narakukurutse murumva itungiyo riri mwabagabo n'abakenyezi tukishiga tujebajeba ngo twambaye amakaruvati ngo ningo babona ko ngo ndakize ngo nambaye izimeshi mbe wambaye inkima hoho uburi mubi muko munani nagiye mu kike bariko bagenye ingano nkabona bose amakoti asa nabi bambaye ibikoti bimwe vy'imbeho nga wapi n'abantu naboro kabisa ni naho mumbwira nza numva barantwenze bonyene ngo twebwe ahantu wananiwe no kugura isabuni ehera ingene usa
yo ngo iyi ni inkima muzehe ngo uraza kwa Mungu ico wirabira urazi nta kintu kinyoheje yo nibereye mu bene gihugu baranezerewe ndababwiye bafungura ubu neza none hari urwaye kwashi mu mboneraga yewe mugabiri gwa twagiriza ko 50% bagwaye kwashi none isoko nk'iyi hari kubura ntwagwaye kwashi nta muntu afise umwana agwaye kwashi ngo amuzane ngahaturara mugani mubareke baje baravuga nyene ko dukenye nako tuvuga tutego turakenye yego turakenye ame umunsi w'izina zabone twese twamba amakosime n'imvutano nziza nziza bacaba ngo barabaga nani je ntibimbabaza ngize apotre Rehoboti yaduciriye umugani mwiza cyane ariko je aba bakozi b'Imana barazi kwigisha kwe je ndafata yugiza kana ngo numwami ngo umuntu yatutse umwami ngo niyimbwa bacaja kumushora ibwami bati urazi naka arubahuka mwami w'i Burundi we bakwisimbwa yakwisimbwa kukwitimbwa kwere bobo bashavuye bashushe ngo mwama cabaza ngo none mundabiye ngo mubona ndimbwa batoya ngo ntiyantutse yambesheye ntumva ko rubanza bahejeje kuruca abagabo babigishije abagibara barazi kwigisha kabisa ngo ntiyantutse ngo yambesheye none ko ntari imbwa nawe rero hajya nibakubwira ngo waraye ubusa yego naraye ubusa yego nta ngorane kizibumbesheye none ngo gutagira dolare urapfuye kwa heri aha twe twarahambwe rero ubu turi kuzimu none dolare ni igiki sijyo kurya sijyo kugura ibintu ukeneye nawe hari habahahamutse ngo iyo barirose baca banyegeza ngo ntirije mu gihe ca leta ngo narigiye mu mupfuko ngo niho muri umutunzi urarijana gusoma kuri kote bundazi aha ubu ngaje ku isoko wacu ugenda kurisomisha genda turaba acabwira ko ari igicibwa genda hajya hirya bihaga utage sandora bivugira ugura ikintu aca kwaje ngo ico nigiki ngo nigicibwa twara ariko bariko bibigisha kugira ngo mwumve ko muri abakene je ndabwire haje umuntu agumya gutsindagira mu kintu kiruhira kubaje abe ahubwira uri umukene umwaje tuti ndumukene kubera iki kubera ntugira idolari uri umukene ndumukene kubera iki kubera utagira idolari naho uzoba uba mu nzu etaje iwawe ugenda mu duka mwiza ba ikositime nziza uzoca umunsi umwe wemere kuri umukene kuko utagira idolari uzoca uzemere jewe nanje nzobihakana ego dufashe se dushore amakonteneri jana y'amavoka ku munsi tuyashore hanze turabe kusubira kutubwira ngo ntitugira amadolari kutovuga ngo urafise amavoka ngo ikonteneri jana tuze turamenya ibyo badutsindagiramwo twebwe tubaze turaba ukuri kwacu niwarya ukaryama ukaronka inzu ubamwo abana bawe bakaja kwishure ugwaye ukaronka abana bawe bakivuza ukivuza ubundi bukire muronda n'ubuwe ubundi bukire muronda n'ubuwe hari igihugu nabonye ca mbere abene gihugu babayeho neza cyane ico gihugu nawe kigende maze kuja inshuro zibiri ntembera abene gihugu babayeho neza cyane nta numwe yidodomba mugabo umushikiranganje ahembwa amahera ngana ni dolari 200 muri nya gihugu twagiye ngo tugiye kuraba ibirori za karaoke hajya nyene mu mahoteli abashikiranganje baraduherekeza badushikaye kwirembo ryaho twarabira ngo twebwe ngaho ntituza ngo turagaruka kubatura muri duhamagare kubera iki ngo mu kwinjira bari amadolari 10 ngo je ntayo noronka mugara abantu babayeho neza cyane bakubonye nyoye biyeri bitatu barakuraba bati mbe uyu muntu avuka he n'umuntu wo kwisi ubwa mbere ati ubuzima bwiwahejeje kubwica tubona ari yahuye turorera bakubonye nyoye itanu bati uyu muntu arakomeye ni giki
hari ibintu bidaharugwa mu buzima muri mwese ninde muhiriwe ariko arapaga programme y'umunsi aravuga ati izi saha nza gukora iki giheze nca nkora iki giheze nca nkora iki giheze ncanywa ngo ncanywa mbwira muri mwese hari numwe arabipanga muri programme murashiramwo kunywa mugabo inzoga zakenye turapfuye ubukene buratwisha turaye ubusa ntituramenya ubuzima kubera iki ni irya ndero twarose hadukujije ubu rero harageze ko duhindura ingendo mera nk'abandi hindura ingendo tumere nk'abandi none abandi nimborerwa ubwo ntabamaze kuja mu Bushinwa ngo barabe mu Bushinwa rero hoho nasanze ari gitangaza no ku kazi nta uvugisha uwundi umwe wese ari concentre aguma ariko araraba ibintu vyiwe ahejeje agaca hereza urya agaca aja ukindi uwundi ahereza uwundi nagiye gukoresha telefone ndayisiga nyene byose baransinyira ati uza guca ugaruka mu isaha imwe ngarutse nja kuri wa wundi nayi telefone arandaba no kunyibuka ntigeza nyibuka arandaba nururimi ntagwazi ugwi wanje ngoma ndamuraba gutya sinzi umuntu rero naciye mbona murundi acaramvugira acagira sinye ngo yagize sinye iyo iyi telefone igeze cadagenda sango wanyuma cayitunga yakayihanagura neza agacayishira ko agapapuro amahera warishe ugaca wakira ibyaho navuze natwe twokora nkabo mu myaka itarenga 3 aha twaba turi ba bose twese none rero cyane baza ko icigwa twakirose icigwa kirakwiye ico gusana bahanura mwebwe muzoronka muri uwo mugambi bafashije ntimuvuge ngo babahaye imfashanyo barabavyuye mwari muryamye ubu n'umuvyuro mwivyukiranye nuvuga yuko hariho ibintu vyari biri mu marasi wanyu mu mutwe mu bwenge vyari vyarazimanganye ubu rero barabikuyeyo baciye babishira habona nico gituma mugiye gukora imigambi mumenye mwame mwibuka aha nimufate yuko kuko mu kirundi baca umugani ngo ivyagusa bitera ubwenge buke ubonye wironkeye amahera ataco wakoze uca utabavuga ngo nejo nzoronka yandi ibi ndabivuze kandi ngabisha abajejwe umugambi kubera iki ndabivuze uko kuri urya mugambi wa mbere je narigiriye ahantu ku mutumba umwe ndagira enquete ncasanga umugambi waheze bafise ideni ry'ibihumbi 277 hanyuma nza kuraba abantu baririye amadeni none umuntu acuruza ikaze biyeri imwe umufite ideni ry'ibiyeri 2 ntubumwugaje bavuga ngo wabonye ngo ubundi bufonctionnaire nzohembwa mu kwezi kuza ngopesha kandi kwera babibonye kuhembwa baca kugopesha ukamera nk'abafonctionnaire basinya mwikaye gushika abanyinzoga ziruta umushahara wabo abo nabo umugambi wagiye guhera bafise ideni ibiyeri banyoye basigaye bitwa abafonctionnaire bane ba mama ivyo bintu abazobigira tugasanga ntaco bibamariye umwaka wa mbere muce ndabasavye muce mubafuta uwo tutazobona ariko arakora akita ngo urumva ngo cyo bazompa yandi tuzoca tumukura mu mugambi mwanyumvise uwo tuzosaga atariko arakora azoca ava mu mugambi kuko ivyagusa bitera ubwenge buke muravye nabi aho mwo bijuju kuruta uvuga ngo cyo nzoronka mpideni umuntu acuruza arangura umunyu ku kilo ugiye gufata ideni ukamutwara ikilo arasubira gudandaza none wumva ko ubwo bujuju budaca butuma n'abari muri business bahomba ege ubutunzi bw'igihugu babuhagaze umuntu yacuruza acihagarika yacuruza kunyu ku gatumba acihagarika yacuruza ikaze biyera acihagarika none we wazogura umunyu iki mwebwe mujeje rero kubakurikirana emwe aho muhagabira namwebwe amanota niho tuzoyatangira emwe aho rero mbaze ndababwire aya namanu barose
abanyisirayeli bashitse ntibasubiye kuronka mana pati ndabesha abanyisirayeli basubiye kuronka mana bashitse aya rero n'amana barose mubimenye ayo mana nabajana ku rugendo kugira ngo mugire ubuzima mutagure kwironderera none rero koresha ayo mana umurose kugira ngo mutangure namwe kwironderera abanyisirayeli ntibasubiye kuronka namba mwebwe bigisha igituma ndabagabisha ntawe utanga icyo atagira ntawe utanga icyo atagira ntimubeshe aha nk'ubu muri mwebwe wose agahe n'utazi ingene borora ikibuguru cy'ingurube ngo azoja kwigisha ngo ankadurema nanazi ingene barindi cyungurusumu ngo ankadurema nzohembwa nce nigira namwebwe tuzobaraba umugambi uheze icyo muzoba mwarawukuyemo namwe murimwo turabe mbemweho yo mwahembwe mwakoze iki ntushobora kwigisha icyo udashoboye hamwiyumvira muri bajya bose bamaze gushira ngo bazokwigisha hano bahamagara bugiye ikibazo bagitora noba muri si Michel uri si ko bose batoye ikibazo hadakibahaye muri cyane no kwiteza imbere ndazi yuko hano bahamagara ntuwo miliyoni wewe mu mwaka wo nyereka ibyo uzobufise mugaje uno munsi je wombwira ngo miliyoni umwe emwe ndazi ico no ukoresha emwe mubigishe nabo kandi mubakurikirane je muraza abakozi nkoresha iwanje mu burimwe n'ubworozi bose nta kindi kintu dukurikiranamwe nabubatse n'abayedemasi iwawe ufise iki mu mahera wakuye iwanje kandi benshi baramaze gutera imbere kuko ndababaza ubu none akazi iwanje gaheze uzoca ujahe ati je ndafise mutano kandi rero abene gihugu bariyemera kweri nta myidogo rero mumenye aba bantu namana barose amana arashobora gucikisha umuntu ikinebwe akamazi ko azokwamaronka none rero ibyo babimenye hanyuma kandi abo barose babe ikigwa ku babanyi babo niyaba yatanguje ibihumbi 100 bikaduga umubanyi wiwe nawe nace yiga aha rero nshitse kuri bande babura amatari muri ngaha nabonye intara zose ziri ngaha babura amatari namwe cyako mwigisha abantu bigireko kuko je ndazi yuko nk'ubu hariho ushora ibigori akabigurisha ibihumbi 500 agacajana mu kabari baje ko mubigishe mutabavako erega burya nukurerana twese tuze turarerana abasha je ndibuka buramatari yaho rikarose uwo jya mu mama yasubiriye yarabujije gucuruza ibigori kwibarabara bajya botse ibigori aratanga itegeko ati muri intara ya Karusi turahakanye abantu botse ibigori kwibarabara mbere bitera umwanda kuko baguma bariko baratonora ibishishwa abafonctionnaire bamuja ko baramwirukako ngo none ngo twe gushaka tuze tugire gute ngo kubujije abantu gucuruza ibigori kwibarabara ngo genda urimi wawe genda ikarusi muri abafonctionnaire bose bafise imirima kubera iki buramatari yararaye serieze aravuga ati no mwese ntegeza kubona mufise ibigori wanyu murya none mwimbo ntiwaciye uduka rega nuko nyene bigenda babura amatari rero namwe aha hantu abo barose niba bicigwa c'abari impande ubonye yarose uti hewe nawe warose ntakubeshe none we kufise ibihumbi 100 urya ntiyatanguje 30 na bingahe mbere 36 ntubona ingene ameze nawe duga reka kuduteriza isoni ngahi wacu tukubone babura amatari rero mwumvise ko muca munywana nabo muri nkamera nk'abandi urunywano kabisa urunywano hamwe haheze imyaka 2 tuzosanga ya mahera umuremera nk'abandi agwijijwe nka 3 yabivuze mu mama j'ai écouté vos conseils pour la pérennité. Moi, je voudrais tout faire pour qu'à la fin du projet, il y a au moins 3 fois le fonds qui a été donné. Et on doit tout faire. Ababura matari genda mugire ba musitante. Tugerageze iyi projet ijya myaka 3 iheze. Tuze dusanga
amahera bazanye yigwijije ko gatatu fatana mu nda rero ntimabamba ngo iyi ni projet ya Banque Mondiale ni projet y'igihugu kuko hariyo ikosa kaba dufise uwo yasubiriye niwe twagize evaluation hamwe hanyuma turarondera ikosa rihari turondera la pérennité ya projet tubona byose byaciye bihera ikosa twagiye kuritora tumaze nk'amasaha abiri tugira analyse duca dusanga abarundi bavuze ngo ni projet ya Banque Mondiale nayivuga ngo ni projet y'u Burundi hanyuma bajya barongo iyo projet baca bigira bugabo bwigaba bobo bibonera amahera nta kindi ubu rero suko tuzobakurikirana babura amatari mukurikirana biko bigenda nabi mumpa raporo mwamane gushikaho tuzosanga iyi projet yabaye kirumara mu gihugu nta ma projet yo guhera bikaba biheze dutegereza gutembera tugagoma tubona ya mahera ariko arunguka yunguka na payeje burya niko vyagenze strategy ntimurondere ngo ni yindi strategy je ndabwira ntifata kuri umuryango uno munsi mwebwe murongoye iyi projet mera nk'abandi ni mumere yuko muri umuryango hanyuma muvuge muti dukeneye gukora ibikorwa abana batera imbere tubikorera kwande nuvuye ujya mwahaye ngo mwamuhaye muri kumwe mugiye kubikorera iwe bisaba n'impamba ngiye korora mugiye korora inkwavu muzororera iwe nibaje kubikora namwe muvuga muti yiki wacu byose babikore muri kumwe mumenye ko iyi projet no kuvuga nibikorwa iri kwirakora kugira ngo abana b'igihugu batera imbere no kuvuga mu muryango muca mukurikirana rero muti hariya turiko tuhororera inkoko turabe yatanguje inkoko zibiri ubageze ku 10 turiko turaduga mukabibona mukavyandika gutyo niho eregejo nimwe muzocubamo abaridere mu iterambere baga sivyo nimwe muzocamo abaridere mu iterambere kuko tubonye mu vyumva kuko umuntu abonerwa ku camwa yama eka ntavyo kuvuga ngo ufise amajambo menshi ngo ufise diplome kinini turabicamwa wama nicoco nuko rikabijambo babura amatari nahejeje kubaha ivyabo n'abarose n'abanyene nabaha ivyabo abigisha sino bamaramaza kizima ndabivuze abajeje yankadre bahava maramara nkagenda na maramaye sinda bambura gahuzo uwumva yuko mu mutwe atiyemera mu iterambere ucuke duvyige neza muribuka mu ntwenga mvuze ngo inkoko iravyara inka abeshi ntibantwenze ntibari bazaja kwicigwa nahejeje kugikora none babikoze ntibateye imbere mugende namwe mufise akabirya muvuga muti mbega bajya bene gihugu bokora vyogenda gute ninga muri mwaro nyene muri ndava nigeze kubona imiryango 500 yari ifise association hanyuma nza kubatemberera turayaga bacava ngo babuze ngo itongo ngo borimamwe ariko ndabigisha ibintu bizana amahera n'ingoga igitunguru sumu hajya bico cyambere kizana amahera ibi bitunguru gingembre ipiripiri hari ibintu byinshi bizana amahera wowe utabibona ukazubona waduze urazi wirimiye nk'ibiti 10 vy'ipiripiri amahera ari iza burigisha uko nyene hanyuma nyabayo nca ndababwira ntimurahumba itongo murarifise ngirya ndaribona ngo irihe ngo ririhe nje ndabona ko mwe mufise itongo hanyuma mu nyuma twahaririye nca ndababwira nti aha muri mwese hari numwe muhiriwe mu muryango iwe atagira imetero 5 kuri 4 batoya none 5 kuri 4 kugwiza 500 nitongo ringana gute eka ntibabitegera yuko umwagize itongo ry'imetero 5 kuri 4 ubundi 5 kuri 4 ziteranye zose zivamo amahegitari none abantu 500 nimuteranye murana ndababwira nti genda muri mwemwo ibitunguru imetero 4 kuri 5 umuryango wose urimo ibitunguru vya koperative mu bankadre umukuru wa koperative umenye ko uwo muri muzo wari wa koperative erega bacho basanga birashoboka ni hajya rero ndabwira nti turi kumwe twese nta kidashoboka
turi kumwe urunani byose birashoboka ntagire umuntu azovuga ngo hari ibuye riri mu mugongo iyo mwese muri kumwe mugiye mucanyemwo urunani ruca rusambuka bigaca bitatana muri debandade naho nta kundi ni kwa heri inzara rero burya rero nagira ndabwire ko ikora nk'intuze nk'intare iri kwirahiga intare iri kwirahiga ntiyigera yinjira mu busho muze muyiraha irakanga igaca iguma igendera impande gusa impongo iyo yikaja ku ruhande ica yiziziriye ikayirya izindi zica zirisha harya isubiye gusoza ikazi gasubira igatora iyindi burya rero nagira ndababwire tudafatanye urunani iyo nzara izokwa bidufata ubwo bukene mwidogera buzokwa budufata mugaba hatwogira urunani ntihagire n'umwe avamwo ndabahaye imyaka 2 gusa imyaka 2 baca bavuga ko Burundi ari igihugu rurangirana mugabo hakagira umwe wenye nabikinebwe igihe cyose rizoba dugifise umuntu yaraye ubusa murumva igihugu kizagikenya mugabo dutegereza gukora ibishoboka byose ariko ndabakeze kamene nkeze abafonctionnaire bahagurutse ahandaze muri mwe bwadafise amatongo ni bake bariko bararima ahantu ubu noraba aba bose ahandaze batagira umurimo ubunyene na Anastaze yavukiye Bujumbura ndazi hajya rafise kandi yavukiye Bujumbura kujya yavuke mu Buyenzi hajya ngana generahirire asa gutwara abantu nzi hajya aho ndabose ndabona bonzi Anastaze yavukiye hajya mu Buyenzi mugandazi ko afise umurima nawe nyene kugira duge twamubwiye turahumba nawe waje muri convoi humanitaire uvuke mutaho urahumba ataravyemera turigendura rero iyo sokuru yamuka genda ryoherwa ko abafonctionnaire bariko barabibona ko bashobora kwikorera nabo imigambi ibateza imbere ni ikintu ciza cyane abari binebwe nabo bahanure muze murabahagendura ime gendera ime ubwo murabizi nko basanzwe uri gusoroma ibiraya ucumuha ikiro kimwe ariko ngo ibiraya wimbuye amatoni n'amatoni umpaye ikiro kimwe gusa ngo ndaguhaye gendura ime gendura ime nawe muze murabahagendura ime bazoca baja kurima none twese ko turima tubaye iki ajya honorable Chorose murasi muri myarimwe ko murasa neza ugara umurusha ubuvyibuhe ire payisa do yitega mugabo none hari umurusha ubuvyibuhe nkeneye ko tumenya yuko ro payisa Burundi sera le meilleur riche du pays izo cyangenda neza hari umuntu afise umurima ngaha wibiraya nciye ko ngaha hiye uramumpera yambuka sanzwe uramumpera yambuka bisa kandi azi kurya n'uwize uramumpera mwaramutse uti mukuru w'igihugu yaguhaye bwake ngira ngo nireho boti nta kintu kiryoshe umurima burya w'umufonctionnaire urabubona hari n'ubundi nabonye hariya hejuru igihinga wibiraya njyana wo kwanguru ujya wibiraya nabo oya wewe uri w'inyabihanga uri gisozi mbe uracaragutse ngurube yari kwegeye agirira propagande ingene kera babaho bacavuga ko ariwe wa mbere abantu none ryarakomereye mu guhera heza araganda abwire ko hari irindi sekeza twatanguye kandi murifate nka nkama muri iyi mbona kazoza 2040-2060 turiko turategura neza umugambi umuryango wifashe turiko tugira gatabo umugambi umuryango wifashe kugira twihe intumbero ko twese mu 2040 imiryango yose y'u Burundi zoba yifashe n'ufise abana 5 azoba yifashe kuko narabonye muri mera nk'abandi bugendano barafise abana 8 nawe nyene nabonye ameze neza nakaya gafoto nabonye ari keza rero uwo mugambi mufate nka mwese muri ngaha urabaraba mwese umuryango wifashe dukeneye umuryango wifashe kandi twobijako turabona ko mu myaka 2 imiryango yose mu Burundi yoba yifashe kuko nk'ubu ujengiye kurima ndahakazi umukene ahembwe gacaramwereka icakora nawe acaduga iyo rero ni sekeza rutanguye umuryango wifashe turiko turandika n'agatabo
kugira umwe wese azabona imbona kazoza yiwe zijya nama zo ku mutumba baze bariga gushika bavuga ngo imiryango isigaye itifashe kuri umutumba w'iwacu ni iyihe, hanyuma turabe igituma itifashe, tumenye ingene tuyihanura, ingene tuyifata amaboko nayo tuyiduze. Ico kintu tuyifate nka nkama. Umuntu ahuye n'umuntu atambaye ibirato amubaza wesha kwego utambaye ibirato n'ibintu bisanzwe, acabwira ati singira amahera kwego utagira amahera, yebo bigugwa ngahe, uraza ndaguha akazi k'iminsi 2 wanje urabe kutaronka ibirato aho wirirwa kwirigara niba biheze. Tugire iyo kampanye isekeza umuryango wifashe, ingo zose z'u Burundi tuzibone zifashe, kandi twiha imyaka mikeyi kuko ingo zose nizaba zifashe mu 2040 ntituzokwirwa turahashika. Mu 2040 hazoba ari igihugu giteye imbere kuko imiryango yose izobiteye imbere. Nico gituma imigambi yose dukora byose dukora turaba ubwo Burundi bwifashe, no kuvuga bene bwo bazoba bifashe. None rero muga mumenye yuko nta usomera induru ivuga amahoro kiba ikintu ca mbere. Rujya runani nababwiye aha twebwe turiko turabona ko hariho abantu ishari n'inzigo yishe. Uko dutera imbere hariho abantu ishari n'inzigo ica yica, ababona bariko basigara inyuma baca bagira ishari n'inzigo bakadutobera. None rero nagira ndababwire mwame muraba neza aho muri. Abasuma bo mu mirima baratuma abantu bacika inkokora. Aho basuma turashobora kubagwanya bigashoboka. Mu nyabutatu muze mwame muri ya nyabutatu ku mutumba mugwa muraba ntajya abantu badutobera iyi nzira turimo yiterambere. Ntihagire uwigira sindabibazwa kuko ejo bazokwiburya bizaba biheze, none bazosubira kwibahe iwawe, bazokononera urya biheze ntibazagifisa aho bonona, bazoca baza konona iwawe. None rero nagira nsabe mwese abari mu mashiramwe cyane cyane y'iterambere, amashiramwe y'amenyesha amana, ibi byo mu miryango tuvyigishe kandi tubigishe kugira n'amahoro mu muryango, umugabo n'umugore bumvikane, abana bumvikane, mu muryango haba amahoro, mu gacimbiri haba amahoro, mutumba haba amahoro, igihugu cyose kibemwe amahoro, abantu bose batekana. Rero mu guheraheza ajya mperaheza subira gushima. Sima mwebwe mwaje kuri kicigwa. Rega mwaje kwishuri. Mwumvise navuze amadiskuru ngo kukaba nkako kanatsinda kumbure ndetse kiranoneho ngo namwe murabizi. Mumva umwanya gatutse dutahe. Aho rero nuko John anyarukije. Abandi babago kukaba nkako kumbure kiranoneho bijya twarabihejeje, bijya n'ibyo abayeskuru n'abanyepolitike b'abanyamayeri batagira umugambi n'umwe bagahereza muri gusa. Ubu uravuga umugambi uti niki point, ikimeze nabi kimeze nabi, kimeze neza kimeze neza, oniva umwanya ntawo guta. Nitse turaze ngamvuga ko mwaje mu cigwa kandi ndazi ko amutanya kandi nta kantu mutanye gayemwe. Hatwari mu cigwa twariko turiga, je ndazi ko mugende mugerageze kurima ibitunguru ametero 5 kuri 4, murima agapiripiri, murima amatunda, murime jenjebre, muze muraba gahinda mwese muzotunga agakwavu uhereye kuri 2 gusa. Usanga ugezeyo je mpora mbona jewe nta munsi numwe mbura nawe na 5 nshora rega ndakura ya kabiriga. Nta muntu numwe akoza akantu ndabwira ukuri, naho wo kuburira ibarabara ubunyene amahera yarose, nuwo kuburira ibarabara ubunyene amahera yarose. None ko twebwe abarimye duca tuzagura ifumbire, none nturose amahera, none murondera ikindi giki, none cyo mukeneye ntiyara amahera yo kwikenura. Hanyuma rero ndabakengurikiye mwese mwaje rero kuri iki kigo, nkengurukire cyane abarongoye projet mera nk'abandi, mpereye kuri Banque Mondiale kuko kuri aka kanya gato y'inkubu namaze kubibona ubuza gushabura tagata. Ariko Michel ndamwizeye kamene, Michel je ndamwizeye, ndazi yuko mu mutwe we hari iterambere, nabajya mukora na je ndabizeye.
ndabashimiye kuko aka kanya gatoyi mumaze ndabonye yuko muriko murakorera ku ntumbera ntimuze muduhovye mugume musenga imana ishigikira ibikorwa by'amaboko yacu ndabakengurukiye cyane ku ngene muriko murarongora umugambi nkengurukira n'aba baturemesheje cyane cyane bamwe bamvugira twatundi mwakoze cyane muga muko mpera rero naje gira ndeme ngaho imwaro akamera k'abandi gatoya buramatari aho rero ugiye mu kibazo kuko nawe ubu ni ucu twara projet bera nk'abandi yiwanje kandi nkora ku mufuka iwanje zene ku mufuka iwanje aya magrupe muri amagrupe anga atatu ane atatu ingoma kumenga havyinye bakeye hari abatarashikira ni batanu bane umviriza rero mwumvise yuko mwumwe bamuha 36,000 ku kwezi mwumvise abamaze gutuka igene bameze mwavyumvise mwamigwi muravyumva wa mu mama yavuga cyane wa wundi nyene umwe yantuma emwe ndabakuramukiriza mama ndabakuramukiriza gose umviriza rero umugwi wose ndawuhaye umuriyoni kandi ngoze ku mufuka iwanje urumva mwebwe ntawe musa busara n'abajya abandi nukuvuga ko buramatari rero hewe buramatari nabo murongoranye intara utamushije Michel utamurushije emwe none igitega se capitale politique siho nama gusimbira ngaha biragoye noneho namwe bwe muri mu ntara yagutse mu 2025 mwese tunzoba ndabasanga hagufi emwe muca mugenda mupanga imigambi rero neza mwumvise mupange ku buryo mu myaka 2 bajya bose barose buzamu barusha inshuro 5 kuko mwe murafise aho muhera mwari mufise umushinge ahantu mushagura igitari gishasha gasha uba budakomeye ingoma ye mwibaza ko itazimvye mwe murafise aho muhereye rero nimwe muzoba mukomeye cyane mwige neza kuko ndibuka gwaruka twatanguranye batangura are majana 3 bakotiza none nasanze ubu bose asigara batunzi namwe bwe niko kuko akona kamera nk'abandi rero gatoyi kangara na jewe kangara na jewe ndatanguye nivyagenda neza tubandanya twagura no kubandi mu vyononye muzamwononera n'abandi nere sivyo none rero meraheje mwese ndabipfuriza amahoro n'imigisha saba Imana mushobora vyose ahezagire irihanga ry'u Burundi kugira ngo dushike neza kuri ca gihugu gitemba amata n'ubuki mu mwaka wa 2040 Imana ibahezagire.